ivyo bihano kuva bihagaritswe hari ibiganiro byatanguye hagati y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kugira ngo barabe ingene bosubira gukorera hamwe. Aho rero niho ku itariki ya 19 ukwezi kwa gatanu harabaye inama nk'iyo nyene, niho umushikiranganji ajejwe ivy'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu yavuga neza akavuga yuko Uburundi bwiyemeje kuzokwirikiza neza amasezerano yose ingingo zose zizofatirwa muri izo nama, muri ivyo biganiro bariko baragira. Vyarerekana rero yuko Burundi bubona neza ingene ivyo biganiro bihaye kuko bigira basubize kuri rwa rwego rw'uko bogira amasezerano bagasubira gukorana, ibihugu bya Buraya bigasubira gufasha Uburundi bugasubira bukiyubaka bukaja mu nzira yo kwiteza imbere. Aho rero ubiravye no munsi kumva ayo majambo bavuganye, urya serukira ibihugu bya Buraya akavuga yuko hakiri ibintu byo gutunganywa, akanavuga ko ari nko biraba intwari ibereye, ibiraba ingene bakoresha amafaranga, ko ari ibintu bitakorerwa mu kinyegero mugabo ari ibintu bikorerwa habona. Bisa nuko umushikiranganji bitamushimishije kugira ngo acahindukiza atangure kuvuga yuko Uburundi budakeneye imfashanyo, Uburundi burinda kwiba, ko Uburundi butagomba gutega ibivuye hanze, ngo akavuga ya mvugo bavuga ngo gira huba wubahwe, ngo kandi wigaburire. Bisa nuko atakunze ivyo ubuserukira ishirahamwe rya Buraya yavuze, kuko wewe agira ati ivyo twavuganye mubikurikije turabaha, mutabikurikije turacarindiriye, tuzorindira umwanya wose ukwiye. Rero aho nibaza yuko Uburundi bwari bukwiye kuraba yuko bukamenya yuko ata muntu atanga amafaranga yiwe ngo ayahe umuntu atazi ayo mafaranga icyo agiye gukora, kandi atazi nuko abo yatangiye ngo afashe azobashikira. Ivyo ni ibintu byumvikana cyane, ni ibintu bisanzwe, kandi abantu iyo bariko baravugana haraba umwanya wo kuvugana, hakaba umwanya wo kumvikana, hakaba umwanya wo gusezerana. Ivyo rero yavuga ati Burundi buriyemeje kuzokwirikiza ivyo amasezerano yose azova muri ibi biganiro, rero azi ko azobaho. Mugabo ubuye uko ariko arabivuga bisa nuko amasezerano ntakenewe, kuko twe ntidukeneye imfashanyo. Numva umenga ni ikintu kiremereye ku gihugu c'u Burundi uyu munsi, turavye aho igihugu kigeze, kuko by'ukuri tubiravye neza igihugu cyacu kigeze kure. Ntawovuga ngo ntidukeneye gufashwa, turabikeneye. Ntawovuga ngo turashobora kwiyubaka twenyene ubu uko jewe ndabibona ntabyo twoshobora, kuko ubu turiko dukoresha amajambo gusa mugabo nta buryo bwo kubishitsa dufise. Rero aho uravye neza n'ukuri sinumva neza ayo ingene yavuze uko ico yafatiye ko nico yishimikije, mugabo igihe cyose tutararonka uwudushigikira, uwudufasha, Uburundi ntibuzokubakika. Kandi ikindi naco twokwama twibuka muri ibi byose byo gusubira kubaka igihugu no kugira gute nabo bagwizatunga boshobora kuza kugira ngo basane imari zabo mu Burundi, bisaba yuko igihugu kiba cubatse neza, bisaba ko amategeko aba agororotse, bisaba yuko intwaro iba itumbereye, bisaba yuko haba hari aho bakorera, hari amabarabara, hari imiyagankuba, hari ibintu byinshi. Ivyo byose uno munsi ntitubifise. N'ivyo byose ndibaza n'urya muntu wo mu ishirahamwe rya Buraya yavuga ivyo ntitubifise, kandi igihe cyose tutabifise biratugora.
biratugora. Numva rero birakwiye ko Burundi bwiyorosha. Nivyo birakwiye cyane ko umuntu yo kwigaburira, igihugu kikigaburira, birakwiye kandi nibyo abantu bose bifuza. Mugabo imbere y'uko muhashika urafashwa, kandi gufashwa nta caha kirimo, kandi gufashwa ntibiteye isoni. Ikibi ni gufashwa imyaka yose ukaba nk'umusenzi. Ariko aha turiko turondera gusubira kubaka igihugu, bari bakwiye guhagarara ivyo bariko baravuga nyene, ayo majambo ko nyene bayavuga niko tubishaka. Mugabo kugira ngo tuhashike, uravye aho twicaye uno munsi naho tugomba gushikaho oye bariko baravuga, biracafise umwanya kuko turi kure. Uravye neza muri iyi myaka tumaze, muri aya izi ngorane tumaze mw'isi, zanadusubira inyuma gusumba naho twari turi ubwa mbere. Aho rero ndibaza yuko ngira ngo babiravye mu yindi nzira sindayizi yariyo, ariko nayo ahandi hoho kwiyubaka ni byiza, kandi kwigisha urwaruka rw'Uburundi kwiteza imbere no kwibako no kwihagararako ni byiza. Mugabo no mu Kirundi baravuga naho nyene ngo ubugirigiri bugira babiri. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko naho woba wifise wamukeneye wawe, wamukeneye umukunzi hafi, ntabura ico agufasha, abura kuguha amafaranga akaguha ivyiyumviro, canke mugahana, canke mukajana, canke hari byinshi. Rero ntawogira ngo ntakeneye uwundi. Ni ukuri gusega ntitubishaka gusega, mugabo turifuza yuko ikintu cyose gishobora gufasha Uburundi kugira ngo buhaguruke ntawocitesha, ntawocanka ngo ntaco nkeneye kandi agikeneye, kuko Uburundi bacakeneye gufashwa by'ukuri. Rero aho jewe niho mbona twoba duterereye, tugaterera iciyumviro, tugahanura ubushoboye kutwumviriza ko atawo kwitesha ibi bintu bariko baraganira. Nibabiganire babiheze nk'uko babitanguye, babishitse, hanyuma kandi babikore uko nyine bavuze bati turiyemeje kuzokora ibyo tuzokumvikana byose, bavyiyemeze bongere babikore. Iyo ntwaro ibereye nijeho, erega bifasha bose, nabo nyine bibahe ico bazovuga bati ngiki cyo twafashije igihugu, iki cyo twaranguye. Iyo ntwaro ibereye ni byiza kwibaho. Amategeko, ubutungane, ibyo byose byo kugira uti jewe wantumye ndafise ico nzomubarira ko nakoze ngibi ibyo nakoze, jewe uwo twasezeranye ngayo amasezerano narayasoneye. Ibyo oye nibaza ko bitanga agaciro kurusha uko byotuma badukengera. Rero numva umenga aho bagiye siho twarinda kuja ubu. Hariho umunsi tuzokwigenga, hariho umunsi tuzokora ibintu twifashije twenyene, mugabo no munsi ntiturahashika. Reka ntidutere umugere ivyari kudufasha, kuko igihugu kirabikeneye.